Ishirahamwe SDDH ryaranezerejwe n'ingingo y'ubutungane yo kurekura abaharanira agateka ka zina muntu batanu kuri uyu wa 28 Ndamukiza 2023. Twashaka kwibutsa ubutungane bw'Uburundi ko hari umumenyeshamakuru Florian Irangabiye yaraye akwije amezi 8 apfunzwe mu karenganyo katagira izina. Bitaye ko amaze amezi arenga 6 apfungiwe mw'ibohero riri kure cane y'umuryango wiwe na sentare ijejwe gukurikirana urubanza rwiwe biteye kubiri n'amategeko. Itariki 2 z'ukwezi kwa Nzero yari yaciriwe umunyororo w'akarenganyo utagira ifatiro w'imyaka 10 n'amande y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Imisi 30 urubanza rugiye mu mwiherero yaraye irangiye nk'uko amategeko abitegekanya. Turasaba ko boca urwo rubanza hisunzwe amategeko maze akarenganurwa bakagira ko bamurekura ubwo nyene. Turasaba kandi abanywanyi 16 b'ishirahamwe muco bakiri mw'ibohero kuva itariki 23 Ruhuhuma ko borekurwa atakirinze gusabwa. Tuributsa leta y'u Burundi ko gupfungira abantu ubusa bibuzwa n'ibwirizwa shingiro be n'ayandi mategeko y'u Burundi na mpuzamakungu. Ntitworangiza tudasavye ko abaharanira agateka ka zina muntu batanu baraye basubijwe mu mwidegemvyo ko bokingirwa maze amakonte y'amashirahamwe yabo akongera akugururwa maze bakabandanya ibikorwa vyabo.